Jeune uno munsi tubabona ngaha muri komine ya Mabayi, mbega mwaje gukora iki mugenzo n'amaki? Uno munsi ikitugenza cari igikorwa co gushigikira urwaruka mu kubaha impapuro zemeza ubumenyi bamaze imisi baronka mu kiringo c'amezi 3. Ubwo bumenyi bukaba bujanye n'ubumenyi bakuye mu myimenyerezo bagiriye mu mashirahamwe atandukanye, kugira ngo bimwe biga kw'ishure mu majambo bashobore kubishira mu ngiro, mu kubikora bakabikorera mu mashirahamwe atandukanye, bigatuma mbere bigwiza amahirwe y'akazi kuri urwo rwaruka, kandi bikanabugurura amaso bakabona ibikorwa vyo gukora, bamwe muri bo bakahakura iciyumviro co kwihangira imirimo muri kazoza. Mabayi Media TV, reka tujye tubaramutse tubipfuriza kugira ibihe byiza bivanye n'aho umwe wese aherereye. Mwaramutse mwiriwe, turazi neza yuko mudukurikirana muri benshi abari mu bihugu bitandukanye. Rero nkuko mutubona ngaha twaronse umushitsi ngaha muri komine yacu ya Mabayi, reka tubanze tumuramutse. Turabaramukije. Byo kunda kumutwidondora? Yego, je nitwa Ndayishimiye Lydie, nkaba ndi umuyobozi w'ishirahamwe yihaye ihangiro ryo kugwiza amahirwe y'akazi no kwihangira imirimo kugwaruka, mu kinyamazuru bita Créop Jeune. Créop Jeune uno munsi tubabona ngaha muri komine ya Mabayi, mbega mwaje gukora iki mugenzo n'amaki? Uno munsi ikitugenza cari igikorwa co gushigikira urwaruka mu kubaha impapuro zemeza ubumenyi bamaze imisi baronka mu kiringo c'amezi 3. Ubwo bumenyi bukaba bujanye n'ubumenyi bakuye mu myimenyerezo bagiriye mu mashirahamwe atandukanye, kugira ngo bimwe biga kw'ishure mu majambo bashobore kubishira mu ngiro, mu kubikora bakabikorera mu mashirahamwe atandukanye, bigatuma mbere bigwiza amahirwe y'akazi kuri urwo rwaruka, kandi bikanabugurura amaso bakabona ibikorwa vyo gukora, bamwe muri bo bakahakura iciyumviro co kwihangira imirimo muri kazoza. Ego, murakoze cyane. None ivyo bikorwa mu bikorera mu gihugu cose canke byabereye ngaha honyene muri komine yacu ya Mabayi? Ivyo bikorwa tubikorera mu ntara zitandukanye zishika 8 zo mu gihugu, kugwaruka rwose atatandukanirizo, tuziha urwaruka rwose rwaciye kw'ishure, rwaruhejeje amashure y'ibanze bita fondamentale, canke amashure y'imyuga, canke abahejeje amashure ya kaminuza, mugabo bakeneye bifuza kuronka kimwe bita experience professionnelle, kugira ngo bashobore kuronka amahirwe yo kuronka akazi. Narirya muri kino gihe abenshi baheza amashure bafise ubumenyi, ivyo novuga les connaissances théoriques, mugabo les connaissances pratiques atazo baba bafise. Ivyo bikorwa rero bituma iyo myimenyerezo ituma baronka ubwo bushobozi butandukanye mu kurondera akazi. Si ivyo gusa vyo kubashira mu mashirahamwe atandukanye dukora, imbere yo kubashira muri ayo mashirahamwe turabanza tukabongerereza ubumenyi mu vyigwa bijanye no kwimenya, ivyigwa bijanye no kubana n'abandi, ivyigwa bijanye n'imibereho canke uburanga bw'umukozi mwiza, ivyigwa bijanye n'ubushingantahe, bigatuma uwo mujene agiye gukorera kwimenyereza muri iryo shirahamwe bimuha amahirwe yo gushimwa, kuko aba yararonse ibintu vyose vyotuma aronka ico novuga gisumbirije urundi rwaruka rutaronse iyo myimenyerezo, ubwo bumenyi. Murakoze cyane. Mbega aha muri komine ya Mabayi mumaze gusohora kangahe bijya twakwita ama promotion, nkako bati promotion ya mbere, promotion ya kabiri? Aha muri komine ya Mabayi maze kugira gusohora bangana iki, mumaze gusohora kangahe?
muri komine ya Mabayi ni irya mbere tuje novuzaga ko iki gihe hari phase twokwita pilote co kimwe no mu yandi makomine ya Rugombo na Buganda. Muri no komine rero ya Mabayi twahaye ubumenyi bw'amaformation ugwaruka 35, hanyuma duca turonka ibibanza vy'ugwaruka 20. Hama muri ubwo 20 ugwaruka rushika 15 ruriko ruringunganya, hariho ururiko rurikorera imigambi, urundi rwagumye aho rwaronse ivyo bibanza vyo kwimenyerereza, urundi nago ruriko rurihangira imirimo kubera ubumenyi butandukanye twagiye turabaha. Ego bisigura ko ku mwaka sinzi ko muba mutanga ayo mahirwe yo kuja kwongereza ubwo bumenyi ku mwaka mubigira kangahe? Ko twumvise ko mwavuze aba baronse izi mpapuro ko bazironse babanje kwiga amezi 3, none ku mwaka mugira kangahe kugira n'urundi rwaruka rutigeze rubimenya bumve ko ngo baruritegura nk'ikindi gihe muzosubira bazoshobora gusubikana niyo? Muri uno mwaka muri intara nziza ya Cibitoke twashoboye guforma 100, hama duha amahirwe y'ama stage ugwaruka 60. Mu mwaka novuga ko tubigira rimwe kuko ni igikorwa kitoroshe gifata intambwe nyinshi zituma inyuma y'ico gihe ca stage uwo mujene aba afise ibikwiye kugira ngo ashobore kuronka akazi aho nyene, canke ashobore kwihangira imirimo, canke ashobore kuronka akazi ahandi. Ndabivuga gutyo kuko turafata igihe cyo kubategura y'amaformation y'ibanze nababwiye, tugafata icyo gihe cyo kurondera amashirahamwe akeneye ubumenyi ubwo gwaruka rufise, tugafata umwanya wo gushira ubwo gwaruka muri izo stage, tugafata umwanya wo kuruherekeza kuri izo ntambwe zose, tukagumana nabo tubigisha, tubagirira ico no kwita renforcement technique bijanye n'umuntu ico yize. Mwabonye ko harimwo nk'abigisha twarashoboye kubatunganiriza inyigisho zabo zidasanzwe zijanye na methodologie igezweko y'ukwigisha. Mwumvise ko n'uwuserukira indero muri commune yabivuze ko urwaruka rwinshi rwize kera hari ivyo rusanga vyarahindutse muri methodologie y'ukwigisha y'ubu. Twebwe rero duca dufata ibigezweho tugaca tubanza tukavyigisha urwo rwaruka, arico gituma rero uyo mugambi ufata umwanya munini naho mwumva umenga ibiharuro n'ibikeya. Ego mbega mu kubatumira kugira mutorwo gwaruka mushobora gufasha kuza kongereza ubwo bumenyi canke gufata ubumenyi bari basanganywe kugira babukarishe bumere buje ku rugero rwo hejuru, mubicisha he, bigenda gute kugira urundi gwaruka ruko ratwumviriza rushobora kuzoguma ruhanze amaso aho hantu muvuze ejo ni mwasubira kukenera abandi bazokwitara? Ingene ubwo gwaruka turutora nuku ubwa mbere turabanza tukamenya ibiharuro dushobora gushigikira ingene bingana, hama tukumaze kubimenya tukaja mu entreprise mu mashirahamwe tukaraba bakeneye ugwaruka uruhe rufise rwiziki rufise ubumenyi ubuhe. Ivyo tumaze kubitora duca dukora ico twita turahamagara ico twita appel à manifestation d'intérêt, ugwaruka rukadepoza amadosiye, ruhejeje kudepoza amadosiye yabo tukagira selection turi kumwe n'intwaro, hama duhejeje kugira selection turi kumwe n'intwaro, iyo iba ari selection tugaca tubashira muri formation rero niyo duha abantu banyuma bo gushira mu stage, kuko muri nyuma ya formation turabaha ikibazo. Ico kibazo rero cyo gica gikuramwo abaja muri stage, abarindira, abaja kuri liste d'attente ku buryo ibibanza bindi bibonetse tuza turakura muri babandi nyene. Ego nkuko mwavuze ukungera mu bahamagara, mbega biraca murafise urubuga ngurukana bumenyi mushobora kuba mucisha ko amatangazo yanyu canke murungika ku makomine mu gihugu cose, bigenda gute kugira bishikire ubwo gwaruka? Ingene tubigenza ubwa mbere turarushira amatangazo mu masengero y'izo komine ziba zatowe, hama tugashira amatangazo ku bibanza bihurira ko abantu benshi, ku makomine, ku maprovince, ku mastade, tukafisha ahantu hose, tukarungika kuri Facebook yacu, kuri site web turabishirako,
tukabirungika kuri WhatsApp kuko ubu WhatsApp ifise abantu benshi cyane, inkuru iranyaruka. Mbere iyo uburyo bidukundiye turashira no mu bimenyesha makuru vyanditse canke tugashira no kw'iradiyo. Nuko tugenda. Reka tubashimiye cyane, tubibutse ko mwari kumwe na televiziyo Mabayi Media TV ikora ku buhinga bwa none kuri YouTube. Uja kuri YouTube ugaca hagiye abaronderera ibintu ushaka kurondera canke muri recherche ugaca wandika ko Mabayi Media TV, hanyuma umaze kwishikira ucubona ahantu hatukura, nimba telefone yawe iri muri mu bw'icongereza handitse subscribe uca hafyonda, hama ugacubona ahantu hari agakengeri ugacumanuka kuri agakengeri ukagafyondako, ucubona ahantu handitse all ugaca nahone uhafyondako kugira ikiganiro cyose tuzokwama turonka uzokwama gishikira. Nimba telefone yawe nayo iri mu rurimi rw'igifaransa ucuraba handitse s'abonner na uca hafyonda ugacubona agakengeri ugacubona ugafyondako, hama ugacubona ahanditse tute ugaca hafyondako kugira ikiganiro cyose turonse twagiranye n'abanyecubahiro abanyakubahwa benshi ushoboye kwama ugishikira ukironka byoroshe. Reka rero tubakengurukire cyane banyakubahwa. Murakoze namwe bakunzi ba Mabayi Media TV. Tuvanye n'uyu mwubahwa asanzwe arongoye Cleope Jeune, twace turonka umwe mu baronse izo mpapuro zemeza yuko bakurikiranye ivyigwa. Reka nawe ne tumwegere atuganirize. Turakuramukije. Yego turabaramukije. Mu twidondora. Yego murakoze cyane. Izina ry'uwanje ni Dushimirimana Jean Claude, ndimvukira Mabayi ku mutumba wa Gitukura zone Mabayi. Ego murakoze cyane Claude. Kare twamye ngaha twabonye abantu benshi bari muri sare aje mu biki. Murakoze cyane. Ego murabona ngaha mu minwe ndafise impamyabushobozi mpeje kuronka umwanya uheze, ni certificat de stage professionnel duhawe na Cleope Jeune ifashwe mu mugongo na SPAC. Ndabona mbere aboneka cyane, nukuvuga twaragiriwe ibakwe ryo kuba muri bamwe bogirijwa iyi stage professionnel kugira tumenye ko ariko kwitegurira ubuzi tutisunze yuko leta arizoduhereza ubuzi. Akaroro nka jewe narize amashuri y'ibanze ndaheza humanité générale, ariko ndabona ko bidakwiriye, nshangira yuko noza kwiga ibijanye n'ivy'imyuga mu burimyi n'ubworozi ku buhinga bwa kijambere. Niho nagezeho ndabona Cleope Jeune ndacumva, turabona neza ko ari création des opportunités pour les jeunes. Maze kubibona neza ndasaba ndadepoza ko nobamwo, ngira amahirwe ndabamwo, baranyemera ndakora stage. Nukuva stage yararangiye ku mezi 3. Uyu mwanya reba niho baduhaye izi mpamyabushobozi mubona ngaha mfise ngaha mu minwe. Murabona ko ari ibintu byoshe cyane. Ego mwavuze ko mwace muja kwiga ibintu by'imyuga by'uburimyi n'ubworozi, hama iyi certificate mbega ifashe kuri byo byose uburimyi n'ubworozi canke ifashe ku kintu kimwe ari uburimyi canke ubworozi byose biri kumwe? Murakoze cyane kuko turiko turiga turabonamwo uburimyi n'ubworozi, mugabo je ndabona ko nzosohokera ibijanye n'ivyo kuvura ibitungwa no korora kame veterinaire kandi umworozi, ariko ntibizombuza kurima kuko isi tubayemwo bisarukuramo ko mu mpuzu dukora cyane cyane ubu buzima busigariye hehe mu burimyi. Ego none iyo stage mwe mama yikoreye hehe? Iyo stage twayikoreye kuri Centre de Métier Mabayi, ni kuvuga ni ishure ry'imyuga rigizwemwo amafiliere abiri, harimwo ukurima kuringa kwa kijambere akabamwo no korora, ariko turifuza ko twosaba ko byozobandanya riri ku mutumba wa Nyagaseke hafi ya komine Mabayi. Ego murakoze cyane. Hama ndavuze yuko baratuyigwaruka mwebwe muraja kwiyandikisha, mbega ugwaruka butigeze ruja muri ibi tigeze byimve bibaza ko muriko murafyina uruhame uriki? Murakoze cyane. Jewe nihereye ko ndashinga intaye cyane ku nyungu ngiye kubona, kandi zo ndiko maze kubona ku stage nagiye ndakora inyuma y'amashuri y'ibanze nkaca nimbira kwiga iby'uburimyi n'ubworozi, kuko ndiko ndabibona bimaze kugira icyo binshikana uno mwanya ndiko nditwajera na cyane cyane ku byo nungutse ku nyigisho naronse. Ndashinga nka entreprise yiwanje naje nshobora guhemba abandi bakozi. Ndafise entreprise ndikoresha ibintu by'impuzu muri atelier de couture. No hanura rero urundi gwaruka nka jewe nko muri commune Mabayi cyane cyane ku mitumba mvuka ko nahandi yuko goreka guma ruri mu ibarabara rukagenda ku mashuri rukiga ibintu bitandukanye kugira ibe kazoza keza yabo. Kuko tubona ko ushitse amaboko mu mpuzu ntacu ugera ko, mugabo ukuye amaboko mu mpuzu ugakora uragira intambwe ugezeko. Ego reka tugukengurukiye cyane kuba twabahamagaye mukatwitaba.
murakoze cyane nange ndabashimiye ndashimiye ikinyamakuru gishoboye kumpamagara muri kano kanya kugira ngira icyo nshikirize mu gukenguruka mu byo ndiko ndabona mu gushira imbere mu gukura amaboko mu mpuzu kugira nkore ndabiko nozoshika ku muri kazoza murakoze cyane turabashimiye turabakengurukiye cyane bakunzi ba My Media TV nkuko twababwiye kandi mwamama madufashije mwabandanye no mudufasha mudusupporting ni gwagwaruka gwanyu hanyuma murarabe muri mwaje kuri YouTube muraba handitse subscribe ku batarabikora mu bidukorere kumaze kubikora muragire partage mu share bivanye n'ibindi telefone yanyirimwo murabuka gufyonda subscribe ku batarabikora ababikoze mugire partage mushireko j'aime nuvuga share like byose mubishireko hanyuma bisigaye naho butaha tuzoba dusubira murakoze